Umugambi payeje uriko uratanga inyigisho hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura kugwaruka mu ntumbero yo kwiha akazi rutarinze kuzera inze. Abashoboye kuvugira ku mbonesha kure BTV aho bari mu nyigisho zo gukora ibirato mu nshato z'ibikoko barabitubwira. Umugambi wa leta yacishije muri projet bitwa payeje, donc ni ugushigikira abajene mu buryo bwo kwihangira imirimo. Kugira rero tube twoshika ngaha baragize appel d'offre biciye ku ma réseaux sociaux turaplayinga duciye ku mbuga nkoranya mbaga ama baraducagura tubona kuza ngaha kwiga uyu mwuga muna tuko turiga wo gukora ibirato. Baradutelefone baratubwiye tukaba turiko dukora ibirato, tukaba tumaze gukora isandare, turamaze kuyikora turayiheza. Ubu naho tuzokora amaferme. Turashimira umuntu yiyumviriye gushiraho uwo mugambi wa payeje, tukanashimira cyane rishira hamwe payeje kuko ukuntu tubona bakora si vya bindi tuvuga ngo ni ka mwana wa mama, kuko ikintu giciye ku mbuga ngurukana bumenyi ntuzovuga ngo hariya ngo ndafiseyo ngo umugenzi ngo ndafise yiki. Bakanamenyesha kandi nakunguko babona inyuma y'izi nyigisho. Akunguko ni kenshi cyane, akunguko tuzokura muri no formation nuko tuzohava tuzi neza gukora ibirato, na cyane cyane kuko mu formateur wacu ariko aratwitaho tuzovaho tubizi cyane gose ku buryo turangije umuntu ashobora kwikorera imigambi yo gutangura gukora ibirato akaharonkera amafaranga. Twebwe nk'abajene akunguko tuzohakura nuko tuzoshobora kwitunganiriza imigambi, tukaronka uburyo buzotubeshaho tutarinze kurindira ubuzi bwa leta. Nico kinini kandi twipfuza kuzoha akazi abandi bajene. Ko n'umuntu ariko arabitwigisha araduha uburorero bwishi, tukabona yuko natwe tuzoshobora kwiteza imbere muri kazoza nkuko nawe bimubeshejeho. Umugambi payeje rero ngukaba uzokwishinga ubwo gwaruka kugira ruronswe ingurane mu mabanki.